nimwamara kurya mugahaga mukubaka amazu meza meza ntimuze muhirahire mwibagire ya mana yabakuye hahandi basha uhora harakomeye kuko yatugiriye neza yaratugiriye ubugana atagira amazi akagira ibyo kurya by'ukuri tumushime babiri warakomeye kuko yatugiriye neza yatugiriye ubugana atagira amazi akagira ibyo kurya by'ukuri tumushime indongozi tuze turamenya yuko ngo inkende yurira igiti ngo niko ubwambure bwayo buboneka. Abantu buca bitoza bamenye ko bagira burira igiti, abo buca bitoza babe ko bagira burira igiti, uwumva yuko ubwambure bwiwe buzava buboneka nabarasenga hakiri kare kugira ngo buze bari bwiza kabisa kuko baye umukuru. Ijya rero 2015 genda ishingira intaye nayo nyebe ijya n'Imana bigize kugira igeze abarundi. Ubwa mbere Imana ashaka kwereka abarundi ko ari inzego z'umutekano zitakinyiganga zikomeye zikingira bene gihugu zikora kuneza bene gihugu kugira ngo abarundi bavyemere kuko ari intagondwa bakogataye igikanu batemera baca Imana ikivuga iti nihabe kudeta turaye kwishoboka baca baratonda baselibarati bakora ngo bagire kudeta ibatakuwa amazi. Imana birerekanye ko mu Burundi inzego z'umutekano zamaze gushinga imizi atawuzosubira kuzihendura zikingira bene gihugu bose. Murumvise cyambere. Ubwa kabiri abo bantu baje bitwaje amacakubiri y'ubwoko Imana yashaka kwereka abarundi yuko abarundi batakiraho n'abatutsi n'abatwa kuko baje bitwaje amacakubiri y'ubwoko ngo bagaburemwe abarundi basubire kuja mu mice barabarahira babagwanirije hamwe bose duca tuvunduruka twese twitwa abarundi. Ni bande batugwaniye abene gihugu barigwaniye. Imana ibirerekanye tujabutse 2015 duca turavuga tuti ubu rero tunagure rya sezerano rirakomeye. 2017 duca turanagura isezerano tutubu tuzokurikira Imana yose nawe uzosubira mu mareba. Umuntu wese akiri mu bapfumu bagabo amenye ko ari wadukwegera kuko ubugiye gusenga iyindi Mana hanyuma Imana nayo niyo ya mbere ipfuha iravuga iti niwasenga izindi Mana utanyibashe nzokugara ijuru imvura ntigwe. Abanyakirundo barabizi muri bwa Kirundo ko bari mu bisiti bitagira uko bingana kuva dusengera murabona ingene ubu hasubiye kubagraniye di Burundi. Aho ni umuza murarabira twaragiye turabitutumura Imana kirabona iti wishavurira heze Kirundo imvura nigwe twavuye rikwira ege basha babuza murarabira Imana ikora ku Burundi kandi dushima kugira twongeze uko iratubona iyo dushimye ikizana kandi kongeramo hari hakantu kitwa amatabizi ikiduha inyongera. Ico gihe igihugu turacubaka batugwanya turacubaka gushika mu 2020 igihugu cyari kimaze gusanurwa. Kimaze gusanurwa abaverema bacavuga ngo iki ensuite igihugu cyasanurwa bacavuga ngo ensuite abongereza nabo bagacavuga how to move forward. Tuti habuze iki hajya duca twicara mu nama nkuru y'inararibonye habuze iki ncandibuka nawe mushikiranganje w'intwaro hagati n'umutekano yanzara yitwa Nzobandamba irababaza kabasha hari urasoza muri mwebwe ngo yumvirize ngene nzari babaza
hari umuntu arasonza muri mwebwe ngo yumvirize, hari urara ubusa ngo yumve. None ubusha nage numva ubushingira intahe ngo burya gatatu ku munsi. Duca turavuga tuti umuntu wose utegereza kuronka icyo ufungura, umufuko nawe uronka amahera. None rero wa mufuko wafoye, baca baraheba ivyindya twa byaraheze, ngo ubu dukeneye kurya umunyenga, ngo ubu dukeneye akayeri. Kiyagiye ko mutangwa akayeri basha byarajumba. None kubuza akayeri rero twisubirire muri 2000. Twisubirire hahandi kubuza akayeri, twisubirire hahandi. Imana irakora. None tuvuga gute tutumuntu uronka icyo ufungura, haza mbona umuntu urarose. Ivyo n'umukuru w'igihugu yabikoze cyane n'Imana. Imana itanga imvura mu gihe cyayo. Erega biranditse ati nimwamara gushika muri cya gihugu, ati mwakibonye n'igihugu c'imigezi n'amariba atemba ava mu misozi no mu migezi, n'igihugu kirimo ubutare, n'igihugu muzorya mugahaga, muzorima mukimbura. Ati rero nimwamara gushika muzorya muhage, muce muhimbaza Imana. Ya umuntu urafise Imana irazi ingene ibikora. Sinzi ukwigeza mugabo jewe kuko nindisha inama mbona ibikora gusa. Mugitegetse birakoreka. Jewe nzoza ndayishimira. Nitwa ndayishimira. Nitwa ndayishimira naba ndiko ndahivuga. Uva kumbaza izina gusa ndayishimira. Jewe ndayishimira. Umunwa uronke icyo ufungura. Imana icishira kiti. Muraza aho nabacishije. Murazi ivyo mwabonye. Ndabajanye mu gihugu ciza, kirimo ubutare, kirimo indya, kirimo amazi, imvura iguko muyipfuza. Ati rero nimuze muhira, nimwamara kurya mugahaga, mukubaka amazu meza, nimuze muhirahire mwibagire ya Mana yabakuye hahandi basha. Uhora harakomeye kuko yatugiriye neza, yatugiriye neza. Atagira amazi akagira ibyo kurya, by'ukuri tumushime warakomeye. Warakomeye kuko yatugiriye neza, yaturindiye mu bugaraga. Atagira amazi akagira ibyo kurya, by'ukuri tumushime warakomeye. Warakomeye kuko yatugiriye neza, yaturindiye mu bugaraga. Atagira amazi akagira ibyo kurya, by'ukuri tumushime warakomeye. Nanone nuko ari byo niboneye n'amaso yanjye. Iyo matari byo nikoreye ko nkavyibona n'amaso yanjye byari kungora. Hariho abavuga ngo indongozi ngo ziravyonona, ngo ziravyonga. Hari indongozi ziravyonga kurusha Aroni yabaje igishuri. Nimumbarire. Hari indongozi ziravyonga kurusha za ndongozi kwa Musa zaja gusambanira imbere y'ihema ry'Imana. Imana yonyene igacivuga iti kumva ubu nganda bamare. Hanyuma hava umuntu umwe muri bo aragenda acara basogota umugabo n'umugore bari kwasambanira imbere y'ihema. Imana icivuga iti mugari yabahanye. Umwe wese avuze umwe wese nacumite mugenzi we mwene wabo hamuriyice gwicane, baricane baramarana. Imana ibonye rero uwo bamucumise ikivuga iti ishavu nari ndabafitiye riragabanutse, murashobora kubandanya urugendo.
indongozi zamara nawe nyene ziravyonga zikavyonona none nuca duta ubwoko ngo nuko tubonye indongozi bivyonze duca duta ubwoko. Aroni yarabaje igika neza hajya Musa arinze arira yari yabonye ko indongozi ataco ziriko ziramufasha none baciye bapfa kurota. Ucuheba Imana ngo turaguhevye Imana bakobera hari indongozi vyonona. Kuri Yosuwa bahejeje gutera Yeriko ko hariho hakane ingabo ikomeye nkuru yafashe igaca yiba bace baheba urugendo ngo nuko hakane yivye. Dusubire muri nonanti witi kubera hari indongozi zitwara nabi. Noneho nagagabwire ubu dusengera indongozi. Ejo abakozi b'Imana mwese murare murasaba Imana ibahe ubukomezi ibahe mutima mweranda. Ejo tuzosengera indongozi buca ziza shasha. Indongozi zizotogwa tuzozisengera. Indongozi ntushobora guca umenja ku indongozi yamenje. Aroni yari porte parole wa Musa mugabo aramugarariza. None vyaciye bihagarara. Je ndabereke tuza turamenya kugendereza ibi. Je ndi umusomyi w'ijambo ry'Imana ndasoma kabisa. Jewe kugira ngo numve ko ntekanye mu mutima kuko nzi ko turi kumwe n'Imana naravye amagorwa Yezu wenyene yagowe. Yezu wenyene iyumvire Yezu yatwara abantu 12 bakamuhemukira harabura ubugororoka. Ntuze ahagenda n'ijya myaka yose n'umuntu yitwa Yuda ariwe muhemu wa mbere azomuhemukira akamureka. Imana irabireka bikababaga irabireka bikaba ngo ibigeragezo bizokwamaho ngo ariko haragowe uwo bizokwamukako. Ibigeragezo bizokwama bihari ibicantege bizokwama bihari ariko haragowe uwo bizopfako. Ntuze Yezu bamufashe kantuze na Petero akamwihakana ariwe yari chef. Petero ntiyari premier ministre muri rya leta ya Yezu yari umushikiranganje wa mbere muri rya leta ya Yezu mugabo yaramwihakanye. None ijuru ryaciye rikoroka ngo kubera Petero amwihakanye. Abigishwa mwabonye bande atari ka Yohani karabira kure yego bakakurikira bukebuke mugana ko yari nikegera ntibasazaye bose bumvise apfuye ntibace bisubira kwirobera na Petero ari ngo ebaga twakurikiye Nyaringa ngo twigire kwirobera abasha. Uburundi ariko mushaka ubicuru ninde babwiye ko Uburundi ari icuru ibipinga byamaho. Kandi musome mu gitabo cy'abacamanza bene mu gitabo cya Yosuwa arababwiye ati sinzokwirukana bajya basi banyu bose sinzobirukana bose nzobareka kugira ngo bababere igitsitaza bababere umutego n'amakira kugira ngo n'abana batari barabimenye baze babimenye kubera bo. Nico ituma ntimugire ubwo biyo mubonye ibipinga bijya bibarije kutwigisha. Haje ubonye umuntu avuga ngo ntaco murakora yo ubutomboye kazi napatikana. Kubera ndazi yo tuja twabisimona kazoza uvuze uti naco urakora ncanungura vitesse. Ncanungura vitesse ushika Uburundi bwose bonye Murundi wese yifise mugasuno musi nta gihugu nakire kiratera imbere mu mwaka umwe nigiye mwumvise inzu yawe urayubaka mu mwaka umwe ngo Imana none igihugu cyo kubaka mu mwaka umwe abantu bagaca basara bakavuga ngo gumuka ntirashika David kandi ntirashika dore mugumuka muragumuka n'abanyisirayeli baragumutse hasigaye intwari gusa. Hasigaye intwari gusa. Imana irashavura iti kuva umwe ntimuzahonyora n'uruvyaro rushasha. Nababwiye abantu barenze imyaka 50 mutagavye David kandi ntimuzoyihonyoramo. Ndababwiye ukuri kuko abantu barenze imyaka 50 hariho igice cy'ubuzimire bazimiye imyaka 12 iyo myaka 12 bataravye neza ngo bayirihe kugira bafatane n'isi bizobagora. Ndababwiza ukuri kandi
ejo muzova ngo kandi yari yabivuze nevana. Imana irashaka kuvuga iti nta muzohonye mutagwe kuvuga ngo nta kiraba nta na kimwe kiraba ico gihugu ababene Isirayeli. Somye neza Kalebu ariko abwira Yosuwa bagabura igihugu, yavuze ati Yosuwa vyibuke kijya gihe twaronka rirya jambo nari mfise imyaka 40, none raba tumaze imyaka 45 tuza mu gihugu raba dutagwe kukigabura haheze imyaka 45 kuva turose rya jambo, ngo none hera mufise imyaka 85 ndi muniko muzee na mimi nipatie kangu inyuma y'imyaka 85 urugendo mugamwebwe mushaka ko mu munsi umwe muzamushitsa mu gihugu c'amata n'ubuki. Ya jewe nzoba Kalebe na Yosuwa abandi n'akazi kabo murashaka mugume inyuma. Je 2040 ndafise ugwaruka tujana kabisa. Ndafise umwizero kugwaruka mu Burundi. Ugwaruka we turafise umwizero twe tuzohashika. Abo bamaze kugira gikanu gikongataye n'akazi kabo tuzobareka, ariko ngira ndabahanura ico gikanu magisurize hamwe mugira umutima woroshe. Aho umutima woroshe niwe bazoahonyora. Aho umutima woroshe umutima mushimira Imana. Mugume mushimira Imana, ariko ico mutahana zamurashima intambwe mushitseko. Bakorahi bazobabwira ko atakiragenda gushika bavuga ngo we ni udusungarara ko wowe Musa wenyene, ngo mbere ngo imiryango yacu yose ntihezagiye, ngo hari wowe gumushaka ko ari wowe udutwara wenyene, ngo turabihaze kandi bari ndongoziga. Nico gituma ndongozi tuze turamenya yuko ngo kwinkende yurira igiti ngo niko ubwambure bwayo buboneka. Abantu buca bitoza bamenye ko bagira burira igiti. Abo buca bitoza beko bagira burira igiti, uwumva yuko ubwambure bwiwe buzava buboneka nabarasenga hakiri kare kugira ngo buze bari bwiza kabisa, kuko baye umukuru niho ubwambure bwawe babubona. Ico gihe kare twavugira mu kinyegero munsi y'ameza, none ubu tuvugira hejuru aheru. Abakorera munsi y'ameza bategereza kubaho kugira ngo bazura dukebura batubwira ngo ntacu urakora, nanje Imana iri kwirakora. Ntacu urakora, Imana iri kwirakora kandi ndazi ko zoshika amarembe. Ushaka gutsinda uwo munsi nawe nabwira Imana ati ivyo mpaye biramaze, harageze kumpamagara. None si kwacagiye navuga ati ivyo wampaye biramaze. Saha gusa hari hahandi ndashaka kuhabona. Iminsi yose uteye intambwe gira Imana uti warakoze, hanyuma uti saha gusa hari hahandi. Mwabe muzi yuko Imana yakoze biriya ari hiri. Yakoze biriya ntayagiye. Yakoze biriya naho yagiye n'undi zongera kutugirira neza.
ordinateur, ama écran plat, ama televiziyo agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, amabafle, amatapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 60 20 96 tuba tubikire. Marengo Business niwo muco wizewe ku barundi bose.